baca bakuka mutu hajya tutse twese abarundi niho ahubwo ko bahagurutse bakamwubahuka bakanavuga n'amabanga yiwe muhira nuko baje bashengeshewe barambiwe mu icamaka bana babaye cyo gutuka se w'abarundi se barundi nibyo zina tagemeye nakinjura none harafise ivyemezo uvuze umuntu aba mu nzu y'ikinombori aba muri materiaux durable umubeshe umwambitsi ibara umukuru w'igihugu niyo yagaruka akavuga ati twapimye nabi usanga ivyondo nivyo byinshi mu byo canke hakaboneka amapreve yerekana yuko ivyo bashoye atari avuye hariya byagiye niho byari kuba niho Faustin ko afise ijyavuye aho bose bacire gase Faustin gusa Chimamanda umwe yahoze ari bu none cambo c'umukuru w'igihugu babona ibibi gusa aga societe civile hari kugira ibone ibibi gusa ira amaco marenga Nomba societe civile rero itarabi bibi gusa kubera iki bataraproduce stade yarubatswe cwe barahora itara riguye rijya poto bariko barafixa rikubitako bana sisaka ko Rwanda kivuga kira giti mani mbabari niko stade yabomotse bavuye ko amatafari abi gihaba wovuga gute ngo sende David Deva wovuga gute ngo generale Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro vaho ushaka haveho agenda so muvyara mutoyi wawe c'est-à-dire ko amaze kuja mu byicaro bya politiki ushaka ikicaro cy'umukuru w'igihugu ushaka ikicaro cy'umuntu bashizeho umushinga amateka nguriya ngo ntiyarabikwiye kubera iki baramaze kumenyera ko ari bo bayobora barabononye mu mutwe muri abatoni byiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast nizere kumeze neza cyane abadukurikirana bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu tubashimire cyane kuba mukurikirana ibiganiro byacu niteka n'umunezero ntangire kongera kubana namwe muri bino biganiro byacu turi kumwe n'umu expert wacu musesenguzi Patriote Fleury umwe mu bantu novuga ko bari ko baratanga cyo kwita umusingi ukomeye cyane ku iterambere ry'igihugu na cyane mu kubaka ugwaruka no mu kubaka imitima y'abantu muri bya bindi byabi yateye amakenga Fleury twongeye kuguha ikaze muri Utamu Podcast murakoze cyane namahoro tumeze neza nizere n'abakunzi ba Utamu Podcast bameze neza cyane muri commentaire bakomeje kwishimira ibikorwa byawe barabikunze banasaba rero ko bogaruka no kubyiwanyu navyo ukabivuga i Burundi cyane cyane ngaha mu gihugu aho nifuza no musi ko tuyaga kubyi Burundi nabonye hari amazina ari karavugwa cyane zina rivugwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye aherutse kugira icavuze ku bantu bamwe novuga ko bariko baratuma umucongo w'ikirundi bitwara kutari ko bakora ibidakorwa muri abo abandi bantu baciye bavuga bati na Faustin burya ari mu bantu ko barakora ibidakorwa Faustin NDIKUMANA aho rero none nishatse ko tugira tuyishikiyago tubigize ko Faustin NDIKUMANA nize niko yavuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi mugo rikavugwa bivanye nibyo nawe abayashikirije kugeza naho umukuru w'igihugu avuga turiya muntu ivyo akora arakwiye kuhagarika Faustin NDIKUMANA we kubgawe ese nindi arongoye Parsem uyu mugabo we kubgawe umufata nk'iki uko biko so bamunsi jewe ndamaze kumwumva ndanamunzi ndamaze no kumuvuga ko ndamutse nk'umurundi mugabo agaca yigenza nko kumengo nta muco w'ikirundi afise kuko umuntu afise umuco w'ikirundi hari ibintu bita kuba kandi mu mico w'ikirundi akabaho no kundi mushikiriza ubutumwa washatse gushikiriza naho kuba bubabaje urumva hari ukuntu ushaka gushikiriza ubutumwa naho bwo bubabaje canke bwo kugorora umuntu ariko waciye mu mico y'ikirundi mu ndero rero ujya mugabo nako maze imisi numva ngo umusore sinshaka kwinjira muri vie privée yiwe mugabo reka sinoguma ndamwita nanje sinoguma ndamwihenda ko ngo ni umugabo baramaze kuvuga ko ari umusore rero Faustin NDIKUMANA arashe kuba nivyo nene nakubwira ati arashe ushaka gushikiriza ikintu ugasanga ni kizima ubwo kwagishikiriza nabi rero Faustin NDIKUMANA mbere kari karavugwa akavugwa bivanye n'ubutumwa bubi n'uvuga ashikiriza
canke n'amajambo yibaza we karayo guhanura akayashikiriza mu nzira itariyo harimwo ubutandero kubesha no kwagiriza ukuvuze ngo leta y'u Burundi kubahuka umukuru w'igihugu kubahuka n'abandi bamukikuje bafatanije kuyobora igihugu cy'u Burundi ukavuga ngo ni bisuma yaza ko umuntu mwisi gisuma ufise ibyo yivye ufise pleve ufise aho yabisize uba warabibonye kandi uba waramubonye ubu Faustin bomushira nyene mu butungane yokwerekana neza ibintu umukuru w'igihugu abamukikuje aho basangiye kuyobora kino gihugu cacu ciza biba cyo ni kibazo no ibi rero uri kurabivuga cyo tumaye karavuga nimba nabonye no kumuga ngo rukarabumenya hari abantu bamwibasiye naho nyine ibi byo gusirikira ngo umusore nararongora arashaje ashaje nabi igihugu amajambo yose akavuga ku mbuga ngo rukarabumenya izindi zitandukanye bivana n'ibi bintu avuga abo n'abana bari munsi yiwe Faustin afite imyaka 55 yavutse 70 arakuze ukaza wumva kashikiriza ibintu n'umwana tokubaho kuvuga bakimba ubutare abana b'Abarundi bize mu mahanga bazana ubumenyi bazana n'ibikoresho ukavuga se ubutare bashoye bwamara gushogwa ukavuga ngo ntibazi n'ibyo bashoye ariko muri terme za tenere ngo ntibazi ngo nimba bufise amakara nimba ari ore ifise kara zingana gute nimba ari ibyo nimba ari iziye nimba ari ngo burya butare buranagoye kuvuga nimba ari oferma y'iterine n'ibindi byinshi ngo ntibazi nimba ni bwa kangahe ni bwa kabiri ni bwa gatatu ariko avuga tenere ucumenye ngo ndimo ntibazi ibyo bashoye umuntu ariko aragaragara mu by'ubutare n'umukuru w'igihugu ubu naho ntubutukanye uza ko umukuru w'igihugu afata umwanya wiwe akambara uzi na cortege y'umukuru w'igihugu y'amiduga yose gaturira igitoro ujya gushora ibyo atazi oya nisebara umwicamake n'umuvyeyi w'igihugu uri hejuru y'igihugu uvuze ko ariko arakora ibyo atazi umusuzuguye niwe rero nashaka tuganira ko ni Faustin NDIKUMANA arongoye ishirahamwe ritarondera ibyicaro bya politike inyungu za politike cyo sindacemera ararondera inyungu za politike mugo ingonda bikubwira igituma arondera ariko nico niko biri iyo shirahamwe niko riri rega ni vya bindi ndakubwira umuntu ashoye kugura societe yo gukora ikinyobwa mugo gasanga ivyakora inyuma y'ikinyobwa sivyo none ni gute tukijiye ko kandi akivuga Abarundi bamba bari raba abantu bako baragwanya ubutegetsi buhari yego bose birukiye muri societe civile kubera batakandi kazi bokora nta kandi kazi boshobora Pacifique nta kandi kazi yokora Faustin nta kandi kazi yokora ako barize Faustin numuhinga mu by'ubutunzi uri umuhinga uvuga ko uri umuhinga uravuga ikintu kitagira preuve uri umuhinga ufise sondage ufise statistique ufise nimba ari inyubako ukavuga ati uru ruhome ruva ngaha rugushika ngaho ni santimetero zingana uku ni metero zingana uku uri umuhinga uzana ivyemeza mupapa bitse biga n'urusaku kandi si iruhande y'urusaku uri kuvuga amajambo adapimye nta muhinga avuga kujya bareke kubesha reka kumbure rero je naringiye kuvuga mfatiye kuko nzi ko afise stati yuko arongoye ishirahamwe ritarondera ibyiciro bya politiki yawe nawe urongora naje nshaka ahubwo naje ndi mu gusaba ngire ntuzeye societe civile aba madira arimwo anyway rero karagaciyemwo uyu mugabo rero mu mwaka 2012 igeze guhagarikwa n'ubutungane naho yagirizwa nyine ibyo yavuze uyu munsi abantu batangwe kuvuga bivanye n'ibyo yavuze avuga yuko bamwe ari bisuma nkuko babivuze abandi bakora ibitari byo rimwe na rimwe anavuga ati burya naho uvuga ngo ni banaka ati bizobazwa wewe urumva wari karabwira ni nimero imwe wa undi aba ahagarariye bya bikorwa uyu mugabo burya aribuka ko umwanya twamaze nk'imisi ngahe tudakora tugiye gutorwa ujya ariko arubaho kandi nandi baza ko yatowe igihugu cyose kikagenda kigiye kwemeza umukuru w'igihugu bashaka kukamutu hajya tutse twese Abarundi ahubwo ko bahagurutse bakamwubahuka bakanavuga n'amabanga yiwe muhira nuko bashengeshewe barambiwe mu icamake bana babaye cyo gutuka se w'Abarundi nibyo zina tagemewe nakinjura naringe kuvuga ro kino kintu uyu musono nkoresha ijambo n'umugabo okay uyu musore ntaco buhagaze he ku mugabo afisa uwagabo reka mpere ngaha mvuge ibi bintu avuga none kari muri societe civile ntafise ibyemezo afise uburenganzira karimwo yari muri afise ibyemezo yuko ari muri societe civile societe civile zose zijejwe gutukana zijejwe kubesha no kwerekana ibitagenda neza kugira ngo bikosoke societe civile ikikora
ifatikanya kuyobora parallèlement leta iciye aha société civile icaha leta ikoze ikintu kirimwo akantu kameze nk'umwijima société civile iramureka ivyakora ahubwo rya ni rero ikindi gihugu afise Parsema ifata nk'ikindi gihugu kandi gituma uyu Faustin ahubwo banamuhagurukiye batete bari baranatete yari ijajaye gute umukuru w'igihugu ashaka kuvuga ati tworima tukorora Jesse Zodima abarundi bose ntimwahamagariwe kurima uvuga zose sinzo kugumura abarundi nizo kubateranya mu mahera ya Parsema yo kurima umukuru w'igihugu yaravuze amahera ya Parsema yarakuvutse mbe ni gute atera ibuye mu myijima hakamoka imbwimwe kandi mu mugari mu kirundi urahari utayibuye mu myijima mu gisaka burya yibweje niba yafashe utabari wahaguruka twaramutumye je namutumye Faustin nagutumye mvugiye yonyereka abarundi nk'ijana bari inyuma yiwe bambwiye ati tuvugiye kya n'inzara na maco yinda kugira anezereza abamutumye izo société civile zikura amahera ahembwa nande niho nashaka kugera rero uyu mugabo none ko bimeze uko akaba asubiramwo cyangwa se ari wa muntu tuvuga ngo uyavuze ibi nyindime rimwe umukuru w'igihugu uyu nawe aciye yerekana ibi nka société civile bari bafite uburenganzira uko biri kose kugira ngo babyerekane muri wa muco nakubwiye uwo muco rero yaramaze kuwuta kuko inzira bicishamwe d'abord ton akoresha ashe kuba bavuga ati niko ameze niko yakutse Faustin ni muri kuravyumva kino kiganiro kibona ukagira amahigo yuko kumbura udakurikiranye n'amategeko udafunzwe udahunze igihugu nkuko mu bivuga uri ngaha mu Burundi mbona twaro n'abanyarwanda batubaza ngo ujya mugabo mu Burundi bagatangara haro n'abandi basa abanyarwanda gusa abakenya bose abantu bose babumva ibyavuga baranumigwa kubona kiri mu Burundi kubera igihugu mu icamake kirimo demokrasi kirimo liberté d'expression ibi Faustin agira mu Rwanda havyo aca paria reka dufatire kukuba abigira mu Burundi ntacu kubwawe rero urabona ko yarabifite uburenganzira ariko gusa ikibazo nibaza ubujya bishikirijemwo ntibihava biboneka nabi kandi byari byo none ko ari numva ngo nimba mwashoye Burundi bwashoye ubutari bagasanga ni byondo ese byavuye ngaho ari byondo nyene biragenda akaba yabishoye akaba yabibonye kari byo ni okay wabushoye ninde se umukuru w'igihugu ariko Faustin nawe aciye abona ko atari byo ko yashoye ibyondo aho nyene niho ngomba Faustin akabivuga nikosa Faustin yakoze none arafise ivyemezo uvuze umuntu aba mu nzu y'ikinombori aba muri materiaux durable umubeshe umwambitsi ibara umukuru w'igihugu niyo yagaruka akavuga ati twapimye nabi usanga ivyondo nivyo byinshi mu byo cyane hakaboneka amapreve yerekana yuko ibyo bashoye atari avuye hariya byagiye niho byari kuba niho Faustin ko afise ijya vuba aho bose bacirega se Faustin gusa Chimamanda umwe yahoze ari bu basaka yavuga urokotse kugendana ubumuga bwo kutavuga uvuga nabi yuvuze cyangwa baravuga nabi ngo bashoye ivyo ndatwenga ryohe ucumbira kuri umurundi ugize basi n'isoni ufate umurundi kabisa w'umurundi wumvise ko abarundi bashoye ubutare bikaba nkuko bo bavyifuza byondo wewe uri umurundi uzi neza ko vyo gutesha agaciro vyo kwambika ibara igihugu cawe bikaba bicambitse nawe n'abavyeyi bawe bari mu Burundi sokuru wawe n'abandi buzukuru abandi mupfana bavyara n'abandi uryohererwa kuja kwamamaza ko igihugu cy'u Burundi cashoye ivyo no karite y'Uburundi barayitaha ndetse abantu bavuze ko ari abarundi perdi bemureka kubabara akantu nashaka kugera ko Faustin uno munsi avuze ati abantu igitoro carabuze kandi gituma kibura ni kubera guverinema ihari cyangwa se leta ihari kwa buyo nta gitoro cabuze ikibazo ngiye kwibaza niko sabakoze none oya mbo kuvuga rega akanavyerekana ko kibwa n'abantu bari muri leta akacavuga ati kibwa n'abantu muri leta niko sabakoze cyane okay nakubwiye utugume tuja hahandi nye jenje nkakubwira ati utegere neza yego warapfuye ijisho aja nakubwira ati we kajisho wo byakira gute untutse uri kurantuka fata ko turi ahantu uriyungurira cyo kajisho urataye telefone uri kurantuka uri kuranyata kubera iki izina umusazi barikuye bavuze umuntu agendana ubumuga cyangwa ubugwayi bwo mu mutwe kubera iki barikuye nuko ari gitutsi ko ari amajambo verbalement faso yavuzemo ubu yavuze nabi arashoye gushikiriza ico kwitwa karukuri akakivuga fo akifatira umuntu deje ico kiba nta sanse kiba gifise nta nakamaro ko gucumviriza je ntunzi bwa muhira imbwa yanje yitwa Fox neza avuga ati wa Fox cyanga
kubera wayikankamiye kandi ntaco nayikojeje nari navuze bafax nigize ngo ndi serugo ndayihamagaye n'importe comme koko mbembereza ukabadusa rero izi societe civile nizimenye hajya tugiye kuraba mu biranga societe civile yarabirengeye ari hejuru yaho nico bituma rero bakwiye kuraba ico bomukorera jewe niko mvuze mugabo abande bavyige leta n'ahari mu Burundi atwari kwa ngaha ariko hari amashira hamwe nayo aba aca haguruka bica bintambara biboneka ko menga haguruka mu gihe mwakoze ikintu kinyuranye n'amategeko yiciye mu mategeko bavugira niwe wa mbere azoba mu mahanga ntibako barane wahoze ari umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa ntafunzwe bamurekuye yaherutse sawa nibijya navyo n'ivyandi by'amaposition ni bimwe bariha amafaranga nawe urumva nawe kandi ntiyarekuwe nyene definitely azobandanya yitaba rega nivyo ariko ndavuga rega na Faustin arafise urubanza rw'imyaka 5 naho yitegeye ntwari wabivuze none muri 2012 yafunzwe desomene umengo yaranabivuze mu bintu byitwa kiriya kintu citwa gute kijego ibintu by'amasosiyete civile Amnesty International sinamonesti yaramuvuze ko Fred nimbari ndacibuka avuga kubita nyene kuri podium ahagaze nyene imbere y'abantu bwatonde rero uragaragaza icuri ya video je ndahise sinaremereye abarundi ko nzoyikoresha mu kiganiro rero yaravyivugiye ko yafunzwe nimba ngo desomene ararekugwa mu nyuma bamukorera dossier ngo bazana ngo ibindi bintu ngo ashacibwa urubanza rwa 5 mugabo akaba yidegeye kandi urumva ko mu Burundi ahubwo icamba abantu reka barinde batangara ko ari mu Burundi mu bisanzwe gategeza wowe kubwa uvuga yategeza ko bari ariko Faustin je ntaco kuko Faustin nta nakarindi niyavuka je niyo mvuka ntaho bizopfa byaranahuri mugabo ari hejuru y'amategeko akaba mu byavuga surtout ibi byo kwagiriza umuntu agapointa uri gisuma washoye ivyondo wagize ega ni atente à la personnalité bijya biri byatuma umukuru w'igihugu aba devalorize abantu bose oya mwicama kese aho urucu uvuga ati umukuru w'igihugu ashoyira ivyondo ari umukuru w'igihugu n'umwene gihugu wese urumva twese aramucafuza ariko aramukura ko akacafuza igihugu n'ubwene ariko aramuhangara kandi akacafuza igihugu umukuru w'igihugu cacu ni igihugu ise Barundi niwe duserukira niwe twashize imbere uja guhangara kuri uriya nibara b'amategeko ahura nibi narana yabasomeye ikiganiro nigeze gukora nibara na mu article ntayo navuze mugabo ariho ibisa n'ivyaha bihanwa muri bari karavuga kugerera akakanwa kahagarara simvuze ngo bamuzive ashe ko ahura ni bimuhana dafunzwe kuko bakamwereka kamene nawe akanywafunyafu nikahari Ishure ntihari amanota badukata kugira indero tuyigumane tugume twibaza ngo ni muhiri wacu Faustin rero yashigikiwe nabonye benshi bamushigikiye muri babandi nyene bari muri amashira hamwe bavuga bati nibamurekiye Fleury nako mvuga nti rero bita Faustin arashigikiwe nabonye abo muri za societe civile nabo bahagurutse bavuga bati afise uburenganzira bwo kuvuga apari y'ibyo hari n'amashusho media menshi yagiye avuga kuri iki kintu cyafose cyuko umukuru w'igihugu yamugarutse bikakumbura ingaruke kuri bimwe mu by'umukuru w'igihugu yavuze yuko Faustin NDIKUMANA ashobora kuba arengera ndetse akanavuga n'ibitari ibyo akemeza ibintu bidakwiye kwemezwa ibitanahari akawe bakabigira ko bihari ahubwo ibihari nabyo akanga kubivuga ko bihari akubahuka mu buryo burenze ati gitangaje n'umusore umusore ntaramenya inshingano ati ni hashibanye inshingano z'urugo umuntu atarabazwa n'ibintu byo garasyo ati biragwe ko ari byo hanura abarundi societe civile rero zazindi zindi bamwe bazirongo bavugiye bahagurutse rero nabo baravuga bati ntibiba uyu muntu afite uburenganzira bwo kuvuga n'amashusho media amwe yagiye avuga rero urabivuga ko ikinama mereye kuri ico ca gisa ni cohereje ko ngo ya mukuru w'igihugu yavuze ko atubatse akamenya inshingano z'urugo n'ivyo igituma umuntu ashoye kumushira muri cadre yuko ataramenya ibyo avuga ku rugero rw'uko atarubaka igihugu kimeze nk'urugo bashe kubyara abana 8 umwe biga umwe akatasabikaye undi akatasaba umushoneshereze uniforme yatabutse undi agasaba ikirato ca sport wamuguriye ic'ishure hari amashuri yagize ikirato ca noir y'amashesheti yera mugaga caza akakubwira ati niba upfa warangura ibirato heje ko kubigura agacaza akakubwira ati gurira ikindi ca sport atabudugira muri uwo mwanya udiringa nabo bana gute nk'umuvyeyi kugira badashaka gutahura bo bibaza nk'akarorero igihugu cacu gikeneye ibintu byinshi
kirakeneye amabarabara asubirwemo uko yubatswe kera kirakeneye kuduzwa imihora y'amatara n'amazi kugihugu caragutse atari umuntu abibona n'umupoza niho ndingira ashaka gucafuza indongozi kuko uravye zatenga twaharimo imyumbati rubirizi ku muzinda musenye Burundi bwaragutse raba bageze mu gishingano hariya wahoza atwara inama nkenguzamateka aba hariya hose inyuma hariya mu gasamanzu cyara amatara ugide zitegerezwa gukoresha bije kanaka canke kwitaza kuko igihugu caragize expansion ku muvuduko udasanzwe uwo regidezo bijanye n'amatara n'amazi tariko ukazumva ngo n'amatara ngo n'amazi batangana community gituma ya mukuru w'igihugu byavuze ari bavuga n'amajambo mabi canke bahimba kugira barabe ko umuzungu shebuje yabatumye yoguma baha akarasiyo yoguma bahemba gute regide zitanga community na 14 jours muri zo 14 jours mukavuga Burundi buri mu myijima mubizi c'est-à-dire ko objectif yabo ni yayindi rero kuvuga ko bahimba nivyo hariho ibintu biyongerera ko bakreya kugira ivyo bavuze biremeye bagire poids babumvirize kuko agira okay none cambo c'umukuru w'igihugu babona ibibi gusa aga societe civile hari kugira ibone ibibi gusa ira amaco marenge nomba societe civile rero itarabi ibibi gusa kubera iki bataraproduce stade yarubatswe twe barahora itara riguye rijya poto bariko barafixa rikubitako bana sisaka ko Rwanda kifuza kira giti mani mbabari stade yabomotse hapoye kama tafarabi bashobora ngo ni societe civile ngurumva ngukunuku Pacifica gahaguruka ngo stade yabo ngo byabananiye byakezo imyaka 40 bayoboye bari bakubakire nasi nako ga stade kadasakaye bavuga urabibona ko dukinira ahantu hatabaho urabona ko tutakira imaci impuza makungu kubera condition y'ikibuga ubu kirubatswe bariko barakiminimiza okay gifuke muvuga ko atagihari mutwereke ico mwe mufise mu gihugu cacanyu cy'u Burundi mufise kitari kitubamwe ni mutwereke indi stade mufise musutugo nje tunakubwira ati uri umurundi nyezina neza umva ko ufise akanovera unemanga kuri umurundi utari ikindi kintu caje kizana nyandi kikivedu ubu kuye gukoma amashi ku ntambwe zose zigenda zirabaho zije imbere hanyuma huko nabivuze societe civile ishingwa kugira ifashanye ubuyobozi bareka kuba bari muri leta mugabo baba bamurikira leta bafashanye na leta bagenda parallel baje kuvuga ati okay mwaratoye bije kana akagendera kuvuga nababwira ati ko ushoboye gushikiriza ikintu ukagishikiriza nabi baratoye bije ikintu kanaka bavuga ati iki kintu mugo mwagitoreye amahera nganuka je nkoresheje ubwenge bwanje d'abord bo wigira ngo baga guharurira leta baje kuvuga ati tuzokoresha muri yari ukazamba ngo yago y'amahera ni menshi wowe urazi ibyo bazokora finissage yabyo irayizi we baharuye ko bazotera karabasase gusa mugo bakazoshaka ko plastre bagacapa bijya bigezweho bagashaka ko bujya butara buguma bwaka amafeso wewe uyu mutwe ntavyo waharuye aho bwijya bije we isiriveye icucu ukora urabareka bagatora bije bakigikorwa bashobora ati okay ko bavuze bazovyubaka hanga nuko inyubako ibirahari ubu nta kintu kimwe cyubakwa kitagira isanamu canke eskise bashobora ati turabe rero ko amahera azokoreshwa nkuko babivuze aho ni kuri kurafasha leta mugabo bucuza bakitora itegeko gusa iryo tegeko sibyo oya amahera ngo atoja mu mifuko ona yandi ngo ari mu mifuko nimba yandi ari mu mifuko yabona yatora yakureye Freddy rero tugiye kugera kuri kino kintu uyu munsi abarundi babonye Faustin nk'ikibazo bamwe ko si bose kwarona abamushigikiye niho nagomba shike iza societe civile ariko arabatari muri societe civile utamushigikiye mugati Faustin yaguze uko mugwanye butegetsi none ubutegetsi ntibufisa ababugwanya mu Rwanda ntihari abagwanya Kagame muri Kenya ntihari abagwanya Ruto Tanzania suko ntiko urabibona Amerika ntibagwanya Trump rero abo bazokwamaho nabitangaje naje nuko wovuga ati nkabo twiganya abo twakuranye abo sinzi twakoranya amafere n'ayandi ntihabura abo twagenda bandira imisaya ntiharo nabo ubu tugenda turi mu rugamba rumwe bandira imisaya rero ivyo birabaho konkiranse n'umupoza birajana uyu munsi abarundi twitware gute ku majambo ashikirizwa n'izi societe civile abarundi bitware gute ku majambo ya Faustin kumbure tuze no kuraba nico umukuru w'igihugu yavuze niki gishobora kuzokurikira okay abarundi d'abord ikintu ca mbere nshimire uruhande rw'abarundi bamaze gutahura ko bino ari kugira bacoze uburongozi buhari ariko ikintu je shaka tuzovuga no kuri kuko mu Burundi ari ibintu duhishanya
iyo uvuze umuhutu umututsi umutwa baja mu bwoko si sawa mugabo bakongera akavuga ngo byazanywe n'abazungu niba byazanywe n'abazungu tukaba tuzi ko byazanywe n'abazungu reka tuvyiyambure mugabo rero ngomba kigaruka kikinyene c'ubwoko wonyere kumupoza nyezina ari imbere afati ya mbere atari muri bwa bwoko nyene budashaka gutwara nimvuze muri yo sanse reka ndagitomoza hari ubwoko kuva kera bwahenze twakuze twumva tuvyiga mu Kirundi barabavuka bakabashirira bakavukana ntibabashirira abo twe twaraciye ubwenge turamenya ko bavugashiriramu bavukana imbuto orosefo barabononye mu mitwe bakura bazi ko rero bajejwe gutwara aro baje ngo batunga inka aro bagira ubu byarahindutse inka twese turazifise ubabwiye orora ingurube umutwe baramenyereye ko orora inka ntigisona umubwiye orora inkwavu yaramenyereye ko orora inka mu mutwe ntigisona ubwenge bwo buri oriente mu kintu kimwe nje tuvuga ngo inkwavu ngo amahera ni menshi kuko wewe mugabo mubwiye orora inka araja kugura frizone miliyoni 200 abona ko amahera ari menshi mugabo mubwiye ko debloka miliyoni 100 zo korora inkwavu ngo ya nibisona kwega kwavu menga akabona kangana kuri iyo no mukuru w'igihugu yatevye akavuga ati urukwavu gogura inka urukwavu gova mwinzu abariko aravuga productivity inkwavu zoroka ningoga gusumba inka inkirazimwe nko akunda umuntu ashe kugira ukagura imoto miliyoni 10 je nkaca nkoresha abana bamagi atari uko abantu bahinduka ngo banyibe je uguze imoto ya 10 miliyoni nibamuha 15 miliyoni nimba atari 20 miliyoni ku munsi ku moto ya 10 miliyoni mugo mfashe izo 10 miliyoni nkagura amaparete y'amagi abana bakadandaza harimo abana bashika nka senkana umwana atanga ibihumbi bitatu rero tuma rero projet wewe ufise indoto to korora intorori wowe ufise indoto to korora inkwavu nta muntu wo hari itegeko baratora mu n'amashinga amateka ngo rora inkwavu mugo kazahumva nico kintu nigo ruririmbo haro n'abantu numvise umukuru w'igihugu yajabutse yatembereye asanga isazi zirabura zijya mu shinwari zirorogwa kubwo ku amaproteine kugaburira amafi kugusya bakashira mu mirima nibiki ngo Burundi buzanye projet yo korora isazi ivyo bivutswe hirya yejo muri 2024 mu Rwanda batangiye korora isazi muri 2016 umugwiza atunga wa mbere yorora inkoko Jean Baptiste afise inkoko nyinshi mu Rwanda yorora isazi kandi leta y'u Rwanda ya Kagame nyene yasizamwe ama investissement bagura ama machine asesha ziganyo zisazi zirekura babo barabisesha hakiri kare bikuma bagaca babisya bikabifu bakadandaza ifu genda umbiriza ikiro ciyo fu rero yizonga ni horo ni beyi mugo mu mutwe zamba ngo yababwiye ngo orora isazi okay yabivuze yagutegetse uzorora message rero kubwa ubona bo byakira gute abarundi badabore mu yungurure kuko sinzutse ko bavuga byose bibi nibavuze mwo ciza sawa mugo objectif yabo nuko bashaka kunaniza buno buyobozi niho handi wagaruka ukavuga ngo societe civile izaba pacifique na ba Faustin ngo ningo nizishaka ibyicaro bya politike zirabishaka utabishaka uvuga gutereta ihata wovuga gute ngo sende David wovuga gute ngo generale Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro vaho ushaka haveho agenda so muvyara mutoyi wawe c'est-à-dire ko amaze kuja mu byicaro bya politike ushaka icicaro cy'umukuru w'igihugu ushaka icicaro cy'umuntu bashizeho gushinga amateka nguriya ngo ntiyarabikwiye kubera iki baramaze kumenyera ko ari bo bayobora barabononye mu mutwe muri abatoni mu Rwanda ntubona ko yashizeho ngo intore na abana b'abahungu novuga babatutsi nyene bo bavuga ubwabo b'inkotanyi nibo bitwa intore abakobwa bitwa ndakibagiye ndakavuga ndagenda abakobwa nabo nyene b'inkotanyi barafise izina bitwa kandi mu Rwanda hariho uzubaze n'abanyarwanda bariyo imitima yitunye nkuko nibarekuriwe kurongora ngo abo bakobwa b'inkotanyi ntugeza naho baje wisiga gute uriko uravyumva rero ivyo nivyo no mu Burundi muri societe burundeze ya kera bari barabareresheje none nturumva abantu barimba ngo nabagana umuganwa n'ubwoko umuganwa si ikintu ufata kuko ubuvutse umuganwa n'umupresse none urigera mva bazungu bavuga ati ngo je suis prince ngo twe ngo turabaganwa ngo iwacu kubera igira akantu bamaze kubamugaza mu mutwe ngo abaganwa ngo urumva ngo mbega ngo haro n'imvugo nahora numva kera mu Rwanda ngo umuhutu ntanwa amata urumva ko sanga ibintu babononesheje mu mutwe urumva ngo bariya ngo amajambo ari bizarre yo gushaka gucanisha nk'abarundi s'il vous plaît namanabwiye abarundi mu majambo tuvuga canke bari abagabo bavuga je kwanza personnellement je plus hilo patriote nta pacifique nta Faustin nta muntu numwe nanga bose baba oppose n'abarundi
bashaka ko twubaka igihugu cy'u Burundi narabivuze critique ukunye naje ndiko ndabakritika nje tubana amandagiza ndababwira ati daba ico mushaka gushika mu gihe kitoshika ko muri diplomasi ni mugishike ko mu biyago ikiyago camye arico kiza imbere oturu y'akagufa canke y'umubindi abarundi bamwe bayaga kandi bagashika ku kintu kimwe si sawa rero mu gihe babonye ko urusasu rwo baratwa mu Burundi bitakishoboka ibingo bya leta itabara bahenda abajene babatwara mu masasu mugo babatwaye yari diri yo kubatwara muri Kongo kurasa mu Burundi ntibigikunda kuko naho mazuwo kwinyegeza Evariste atazi aba bose umukuru w'inamankenguza amateka umukuru w'inamashinga bo kuva kuri segitere hariya nyumba kumwe nabarashi uzokunyegeza mu kibira amajahe batazi uzokunyegeza mu mashamba ya Kongo yahehe nabo baragwaye barahazi bose nje tubare ndoto zo gutera igihugu cy'u Burundi ico kiragoye mu gihe na diplomasi yabananiye ntibarabizi indi business bakora nende bahenze ko societe civile ari business nende bahenze ko societe civile ari business nende bahenze kumengo mwese nico ndo ngomba kugaruka Pacifique yarakubise ibyo kubita byo mu pastori nibiki muri neo yarasengeye mu cibitoki bya gatatu birananirana abahungiye muri societe civile Faustin NDIKUMANA nkuko bivugwa yirukanwe yivya amafaranga menshi muri Interbank ngo abana bamuzi ngoze warabonye bica kumbuga ngurukana bumenyi bacagenda gurisha ibisigi n'ibindi byinshi bitandukanye niko bivugwa arabe ko yuri hamwe ayo mafaranga byasabona ntawo uzomwizera kandi abavye societe civile n'abandi benshi karongo za ngo SOS media n'ibindi byinshi ugacara zo societe civile kweki zose zigwanya leta kandi kweki zo societe civile zirongorwa n'abantu bamwe imvuza abantu bamwe ngira muca mu byumba kugira ngo tugarukana ya matero memengo asona nabi mu Barundi kuko ugiye kuraba societe civile majorité 99.9 ngira na 9 ziyobowe n'abatwebo bavuga bari mu bwoko bw'abatutsi kubera iki kuko bariko ni faso bo batoye yukuraba kungera muzungu woguma kwa daboro baronke akazi kuko nta kindi bashoboye kuko bashoboye ikindi nibafata amafaranga abazungu babaha bayakoremwo endisi ntibashaka ko Burundi butera imbere turangize tuvuga tuti abarundi bayungurure rero abarundi daboro nibabirinda pana no kuyungurura kuko umuntu atanga isumo naho yo guhubuye uzi ko atanga isumo guma bikeka ko yarisizemo nibabirinde mu ncamo mwicama kiri babumviriza none nikuvuze nibareke kubumviriza kuko batanga uburotsi batangishano none ijambo rizima bubaka niriye ko atavuga ati nibavuga ati okay mwubatse mwazanye umugambi wo kubaka inzira y'indarayi yo ni cyiza cyane mu Burundi buzaba bugiye muri EAC u Rwanda nakatanzira y'indarayi rufise mugo Kenya umengo barayifise na Uganda na Kongo muri aka gace kino mu burasirazuba nta bihari mugo za Kinshasa hariya birahari nico gitumubona izoca Tanzania mu Burundi gashishika hari rero harona bazanye izo deba ngo kweki batemeye ngo ngije mu Rwanda atavye bashaka atavye bagomba swate mugabo ntavyo nzi singomba kubyinjiramo rero ifo epuze imbonide haje ikintu cyiza societe civile ahubwo bari bakwiye gucavuga ati Pacifique ari nkahariya nimba kurikiranwa Faustin NDIKUMANA n'abari abonde baretse ndije n'abari bati mu Burundi bagomba bakeyo ico kigizima ni ciza abarundi ni mu gitera inkunga ni mu gishiremwo uburyo ni mugende mufashe gende mukoye none abarundi aho natangiye kubakemera abajama travuko minote umuntu kukubwira kubura kuyirenda iwawe ukanka amugatuza kutubwira ngo uragona kubona Burundi busa neza unanirwa gukubura ahubwo ugashavuga ati rero mbere nzoca ngura ivyema ngene ndabigurura mu ikaburimbo mugume mukubura mu ruhe bameze nka zangurube woza bukeka cisubira mu byondo kabisa ni abarundi ni mubirinde batangishano batangisumo nibaza bavuga bizima nabivutse dusubire mu muco Pacifique ni ito nka Pacifique uvuga ko afise umuco gutavuga ngo haye ngo challenge mukuru w'igihugu ni basket ni football aje amahambiro bagira ko ibi yari kubibwira buyoye nyaca amuri gaso yari kubibwira abagaza ngo tugire challenge ndero mugira mumbabarira pasi aho na adabu nandero ufise jeje nkavyo no kubaho kujye kubivuga mukuru w'igihugu ngo tugire challenge mukagira space mwanyoye ibimogi mwahaye abana kumutakura ngo nabonye space narayumbirije agapande umukuru w'igihugu ngo atinya ngo Pacifique ngo gute mwabasore mwe ngo umukuru w'igihugu afise umuryango ayoboye Burundi ngo amwita Freri afise byinshi mwicamake rimwe na rimwe
biba bikenewe ko abantu bagenda bavugana ukuri. Frere ngira ngo no gushimira ko biri kose kino kiganiro hari byo kiza guhindura, hari byo nabo kiza guhinyigisho, hari nabandi kandi nabo barapinga nawe hari abazi baza gupinga, hari abari uburozi ko tuko turabadahuisha buke. Reka turindeze turabe kizokurikira ko biri kose no gushimira cyane jewe. Je ndagushimire kandi ndabamenyesha ko uko biri kose commentaire zabo je ndazikonsoma kandi jewe abiyumvira ku mpisumu baragerageje rituma mvyibuha bako gumana itagatira. Rero je ngo uza kunyopoza canke kuntu karakunda gutuka sita abanyarwanda baragutuka ibituza nguvuga ati ibintu babikuye kakwere n'abamye inyuma y'inka babajamo ngo twakuze twumva umuragizi katukana gutukana nk'umwungere mbwapana bungere bishengera abungere b'inyuma y'ibitungo rero abajama rero bakuriye inyuma y'ibitungo baratukana kwere ndamushimiye cyane rero Fleury usanda bakuraje kubera bibavemo bantuke ubwo burozi bubavemo babudaho. Fleury ndamushimire cyane Fleury. Murakoze namwe Utamu Podcast kandi mukomeze kurondera n'abandi bafite intumbero yo kunwanisha abarundi. Bino tubivuga kugira ngo dutange Jesse so objectif yo gucanisha abarundi ahubwo ashaka tunwane ibyamoko nk'utututsi twa ko twavyisanzemo ababidutangirije canke banavyemeye bakaba baranagiye munga basame nimba byukuri ari ibintu batuzaniye baravuga ati uri umututsi uri umuhutu uri umutwa abo bakera bacu bakavyemeye imana baba bariho babo bazayibemeye injyana muga akaba ariko twisanze turavuga twijera muri ibi bintu twisanzemo ikindi naco cakabiri ndangirije ko dushaka Burundi busa neza, dushaka Burundi buteye imbere ego canke oya. Ukaba umeze nka jewe nshaka Burundi buteye imbere. Hindura ingendo, uhindura inyifato ukore. Uko witeze umuzungu. Sirtu ndavuga aba amasosiyete sivile. Bagaca bugana. Urabona ko Trump yaje agaca yugara USAID bijanye n'imigera, ibituntu n'ibiki. Urabona ko ubu ntazi kunyene bazogenda kumereka. Kandi urabona ko ivyo biriko biratuma haba muri America shutdown badatora bije. Kuko abasenateri bayoboka Joe Biden bavuze utabisubijeho nidusinya urumva ndio nshaka kuvuga ati uteza akakaboko kaguma ngo ejo azoguha ikara ry'umuriro ikiganza cyawe uzobucangirije kizoba giheze nuzofata n'ikaramu wari warize rero niba aya mahera narumvise bavuga ngo afise n'akabare ngo katinjiza no muri rero nibakore baravuga ngo Burundi ngo buze industry uravye amahera aho rikomu uyu Faustin ba Pacifique baronka nta investissement basize mu myigaragambyo yo kuya 2015 akamara barayubatse mu societe barimwo bose bicaye bazunguruka pasazunguruka nkuko mu ntebe ba Alexis Nduhije baryohewe mu rukampu ni ruvyibushe ruri ebana mega ikintu kinini agamara bakoresheje ni menshi gushikaho twumva ngo watera grenade muri ville uramugo dutangiye kubivuga ko byahagaze batera grenade muri ville ngo baguha amamiliyoni nase amahera bari gukoramwo project ni amahindisi ari babyo muzungu abaha amahera haba bace bamuhemukira uwo muzungu aje ko yabaha bizire mu Burundi bashinge project kandi gusaba ikigongo umukuru w'igihugu babwiye ati ni mutahe abo dushaka nyene iteka revire yavuze ngo reka tuzabagaruka ko bariya nabo nake baza muko gusa abarundi ni batani baza twubaka igihugu cyacu igihugu cyacu kiratesa Fleury ndagushimiye cyane bari guheza kire nanje ndabakengurukiye n'abarundi bose mukurikirana ubudahengeshanya Utamu Podcast n'izindi mbuga ngurukana bumenyi zijejwe gukangurira abarundi n'umuhamagaro w'iterambere no gukunda igihugu muri rusange kenshi akunda kuvuga ngo twese dukunda igihugu ngo mupima gute batagikunda mwaje mafu ugikunda nibo utagikunda naho muri wewe bikurimwo kandi igiti cyose cyama ivyamwa byanyu mwama turabibona ko mugikunda no mutagikunda rero ngaho nta mwanya ndabakengurukiye muri rusangi mwengurukire na Utamu Podcast girayifo kugira abarundi n'abandi banyamahanga bagize amahirwe yo kumva runo rurimi dukoresha bajijuke batahure urugamba turimwo batahure isaha igeze batahure na objectif y'abagabo ico abagabo n'abamvuza abagabo ni homme muri rusangi ces hommes baba bashaka gushika bikashimire wewe ukurikirana ibiganiro byacu nizere ko ufise icyo ushikiriza nawe ubikije muri commentaire biba ari byiza cyane ariko twirinde gushwana no gushwanisha twirinde no gushira isoni bari byiza cyane Imana iguhezagire tuzongera dusubire Fleury patriote turamufise umunsi ku wundi azoba afise byinshi ababwira Imana ibahezagire.